ndabaramukije cyane abantu mwese muko murakurikirana imbonesha kure yanyu kabari yacu ariyo Roy TV Burundi ndabifuriza kugubwa neza mu banyu no mu vyanyu muri no mwaka dutanguye wa 2025 ni Bella Shaka rero umenyesha makuru wanyu mukunda cyane uno musi nakuzaniye ikiganiro cyatunganyijwe n'imbonesha kure yanyu Roy TV Burundi ni ikiganiro gishasha kizohora gicako buri wa gatanu ico kiganiro naco sikindi ni ikiganiro ciswe umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kizoba kimeze gute canke ni kiganiro kituzaniye iki ihinduka ijyahe canke se ibishasha ivyahe. Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kijejwe kumenyesha abanyagihugu canke se kubungura mu bwenge kugira ngo bamenye amategeko y'ibarabara kandi no gushikiriza ivyumviro kuvyo basanzwe babona bibera mu mabarabara n'impanuro no gusaba icokogwa kugira ngo ibarabara ryacu turibungabunge n'abarinyuramwo tubabungabunge umutekano wacu muri rusangi n'uwibarabara urimwo. Dukunda kubona kenshi hari amasinyo y'ibarabara amasinyale canke se amasinyo y'ibarabara mugasanga abantu ntibayubahiriza yaba abanyonzi canke abagenda n'amaguru ugasanga hari amakosa akogwa n'abantu bagenda n'amaguru hari n'amakosa akogwa n'abatwara ibiduga binini imiduga mito amatukutuka amamoto hamwe n'amakinga muri rusangi. Rero iki kiganiro cyacu ni kiganiro kije kurabira hamwe kugira ngo habe ihinduka kuko turabona yuko leta yarashizeho amategeko yibarabara ariko ugasanga muri ubu buryo canke buriya ntiyubahirizwa. Rero tuza kugira ngo tubibutse kugira ngo umuntu wese yikebuke dukingire igihugu cyacu cy'u Burundi nkuko kiko kija mu majambere kandi ashimishije n'umutekano ube umeze neza cyane. Imbonesha kure yacu rero zoguma ivyitaho kugira ngo vyose tubirabire hamwe. Tuzokorera mu micungaro itandukanye, tuzokorana n'abantu bagenda n'amaguru, dukwane n'abantu banyonga imiduga minini mito amatukutuku hamwe n'amamoto. Hama tongere kandi tugende no mu micungaro itandukanye y'u Burundi mu ntara zitandukanye. Uno munsi rero twakoreye mu ntara ya Bujumbura turi mu Kamenge tugomba tubanze kwanza tuyage n'abantu bagenda n'amaguru turabe twumve ivyumviro vyabo ico bashikiriza twumve ko n'amategeko y'barabara hari ico boba bayaziko mbega bifuza ko ho bihinduka ijyahe mbega bumva boshikiriza bo ku giti cyabo iki natwe nka Roy TV Burundi duheze tubungure mu bumenyi kugira ngo dukingire igihugu cyacu cy'u Burundi kandi dukingire umutekano w'ibarabara n'umutekano wacu twebwe abasanzwe banyura muri ayo mabarabara. Ni Roy TV Burundi rero igumi kuzanira bishasha ku munsi ndakwibutsa wewe utaragira abonnement ukande subscribe urabona aho handitse ngo sabone abari ufyonda ucumanuka hari ahantu hari tuburungu dutatu ufyonde kuto tuburungu waza kubona akarongo ka mbere kanditseko notification zose haragakengeri wemeze kugakengeri kugira ngo ikiganiro cyose kigiye ko cha Roy TV Burundi bace bakumenyesha canke se bagwe notification mu telefone yawe kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cha Roy TV Burundi kigucika ubandanye dukurikirana twungurana ubwenge muri vyose kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kwiterambere rirama kandi mu mutekano w'umwene gihugu n'umuntu wari we wese yaba abanyonzi yaba n'abaca mu mabarabara muri rusangi. Turabakunda cyane. Inyuma ya kamera turi kumwe na Zombi abikora neza cyane tumubwira ati kuraje mu kazi kawe. Rero ndakwinginze ubandanye dukurikirana tuguma tuvugishe abene gihugu bagenda n'amaguru twumve ivyumviro vyabo uko bimeze twagiye. Amahoro rero. Amahoro. Murameze neza? Turashima kabisa. Jewe nitwa umumenyesha makuru Bella Shaka w'imbonesha kure Roy TV namwe mwitwa bane. Nanje nitwa Nkuru Corneille sanzwe ndi mu etudiant. Nukuvuga abatumva mu etudiant bisigura iki? Mu etudiant n'umunyeshuri ga kuri kaminuza. Okay, murakoze cyane. Uno munsi natwe tuko dukora ikiganiro citwa umutekano w'ibarabara. Ni kiganiro abene gihugu bashaka kwisanzura bagashikiriza ivyumviro vyabo bagashikiriza ico babona cokogwa kugira ngo umutekano w'ibarabara tubungabunge n'abarengana mu ibarabara nabone bakomeze kubungwabunga ntibabura ubuzima kubera ama accident canke baronka ibindi bibazo bitegwa na ama accident. Mbega ku giti cyawe ni cyahe ikintu ubona abantu bagenda n'amaguru gikunze kubabangamira cyane bashiye mu mabarabara? Ikintu cya mbere na mbere ku mutekano w'eke ibarabara leta yari kwiye gushiramo ingufu ikagwiza bano bajejwe umutekano w'amabarabara babicunga neza. Wana nko umushoferi ashaka mu ibarabara yaborewe akarengana akinjira mu ntara mu yindi ata controle bamugiriye barabi imodoka barabi kibazo cyo bakihari ariko usanga ari imodoka yiwe idakwije amadokima cyangwa ikagenda idakomeye yose n'amakozo ashaka guteza umutekano muke wo mwibarabara.
abandi nabo mu mabaraba cyane nko mwijoro imiduga ashagana ku muvuduko mwinshi abana ko amamuteje bari myinshi byose n'ibintu bitera umutekano uko mwibarabara leta rero yakwiye gushiramo ingufu ikagwiza abantu benshi babikurikirana hanyuma byogabanuka. Mbega abantu bagendagenda n'amaguru birenganira ni gute bashobora kuba imwe mu mpamvu ishobora gutuma umutekano w'ibarabara uhungabana canke se hakaba amasanganya ndavuga ko umuntu agenda n'amaguru ku bantu bagenda n'amaguru cyane hanini nta kuno batuma umutekano uhungabana hanini ahubwo ryari barabara ibara niryo ribituma gusanga ibara ritonya ugasanga nta nzira y'abamaguru ihari cigira ashobora kugorana agaca mu nzira y'imodoka cigisa imodoka yamugonze cyangwa ugasanga nk'ubu nk'ahantu hahura imiduga myinshi ntama ajya amahanu zenya hari ajya amaferuje hari ico gihe kuba amaguru birabagora kujabuka ntashobora kubona ngo imodoka iki abonije imodoka nayo ko yatabona adashaka kubona ajya amaferuje azaramwendika ati bigenda uko usanga umutekano mukuru abaye mugani n'amabarabara n'ibyaye n'ivyo mwibarabara biba bitameze neza. Mbega kubatwara hoho abatwaza abanyonga baba bari mu mabarabara ni gute nabone bashobora gutuma baba imvo imwe muzituma haba amasanganya ndavuga abatwara imiduga minini y'imito amamoto amatuku abashoferi muri rusange abashoferi n'ucambere nambere icambere ibarabara ryose rirafise amategeko rigirako abashoferi bakwiye kubereza amategeko y'ibarabara ndazi byogenda neza mugo benshi batavyubahiriza akagenda mu muvuduko bitari bikenewe cigashobora gutera ingorane shoferi bakwiye kubereza amategeko y'ibarabara. Okay, murakoze cyane none mubona mwohanura iki abenegihugu bose muri rusangi kugira ngo tubungabunga ibarabara kandi tubungabunge n'umutekano wacu tuge turicamo. Icambere nambere kiyari abanyagihugu twobandanya dusaba leta idufashe ico kibazo gikurikiranire hagufi nimba bavuze ati umunyagihugu abonye imodoka yakoze amakosa bashireho inomero aca telefone ati imodoka iyi nigize ibi nibi bakayifata ndibaza vyogabanuka bigenze uko mugabe ingufu zose ziva kuri leta niyo ishiramo ingufu igahimiriza abanyagihugu ati bigenda uko bidazi bizogenda neza. Tugushimire rero ku cyumviro cyanyu mutanze. Yes, sawa namwe murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Yego namwebwe sawa. Merci beaucoup. Twicabandanya rero n'ikiganiro cacu umutekano w'ibarabara ndahuye n'umujene fille arashobora kuba avuye ku ishuri canke ariko aritemberera reka twumva akazina kiwe ni sawa meze neza kazina Betty. Okay Betty nabonye uri kurirenganira warugiye he ku ishure Okay Betty kenshi na kenshi iyo uri kurava muhira ugenda ku ishure canke uvuye ku ishure utaha muhira tubona ko hari ibintu vyinshi bikunda kubera mu mabarabara ugasanga umutekano w'ibarabara ntago wifashe neza. Mbega ku ruhande rw'abantu bagenda n'amaguru ni gute umuntu agenda n'amaguru ashobora gutuma guteza isanganya mu ibarabara? Ikibitera kwambuka no hino ama agapfa kwa nukuvuga imbere yuko ajabuka ntaraba imbere ntaraba inyuma agapfa kwiruka. Ikindi kibitera na batemeni hari ukuntu ataguhinzira barabara yareka uri huranyaruka inzira hari hindi midu bonye cisha ko wamsinzira ama ntayigo. Ku ruhande rwawe ni cyahe kintu wohanura abantu bagenda n'amaguru kugira bakingire umutekano w'ibarabara n'umutekano wabo bwite ku giti cyabo? Nukuza baraca ahantu hagenda guca abantu b'amaguru renge hama hageze ko bambuka karaba hirya no hino ko ataguri. Ni cyahe ikindi kintu wohanura abo bantu bumva batwara ivyuma bateza amasanganya nabone ku giti cyabo? Baza barubata abantu n'amaguru bakageraho akaguhinzira aho bikenewe akaguhinzira kuko nawe murengana. Mbega ko leta yashizeho amategeko agenga ibarabara mbega hari cyo saba leta hari cyo shikiriza leta hari ikintu ubona cyo hinduka ku ruhande rwa leta? Amategeko nayonze amategeko y'ibarabara nayonze. Okay ntacu byo bashikirije birakwiye murakoze cyane nawe musi mwiza watse. Tucabandanya tuyagisha abantu batandukanye ariko birenganira n'amaguru mpuye n'umujene yarigiriye mu kazi ka misi yose gasanzwe. Ni sawa? Sawa. Akazina kawe? Nitwa Abu gusa? Ingabire Abdul. Okay yitwa Ingabire Abdul. Ingabire Abdul warugiye mu kazi ka misi yose. Dushaka rero utubwire mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Mbega iyo uvuye muhira
uja mu kazi ka misi yose tukunda kumva habaye amasanganya, dukunda kumva ibi na biriya vyabaye, abantu benshi bikabahekura imiryango, bamwe bagapfakara abandi bakaba imfuvyi kubera iki amasanganya. Kubgawe nicaye ikintu ubona yuko ati iki kintu vraiment kirakunze gutera amasanganya, yaba ari kubagenda n'amaguru canke abari mu mabarabara? Mereye kubijanye n'abashoferi, hari abashoferi bashobora gutwara amamodoka canke amamoto ariko arakoresha telefone ni kimwe mu bintu bituma kenshi bitera accident. Ikindi naco kutwara wanweye, ngovuga ariko aravuga inzoga, hari abashoferi benshi bashobora gutwara amamodoka banyoye inzoga, nico kirashobora gutuma ushaka kugira hashobora kuba accident. Kindi naco kugenda usamara mwibarabara udafocusinga wida focusinga kukibarabara ivyo urimwo, ngufocusinga ku bintu urimwo, nico kirashobora guteba haba isanganya. Kuvuza imiziki myinshi bashobora navyo gutuma usamara ukakaba intambara, bakaba nani accident. Hama kubari mwibarabara bagenda n'amaguru, hari n'abagenda basamarira amatelefone bashije kumva ko imodoka iri nyuma yawe ikavuza isoni canke bariko barakugira uve mu nzira, nico cyashaka gutera accident. Mbega abantu nabo bagenda n'amaguru cyane abantu bako bararengana, ni gute abo bantu akeshi tubona amalogo ati sembore irerekana ikintu runaka, hari ahantu bajabuka kerekana tahaca abanyeshure bigenduku, mbega zijya sembore zibarabara z'amategeko yibarabara ubona ko abantu bagenda n'amaguru canke abatwara iyo miduga barayubahiriza? Nk'abatwara miduga ngaha kishi bakunda kuyubahiriza, meme n'abantu bakunda kuyubahiriza kubera ko bayizi, kandi ico igituma abantu b'amamodoka bashobora kuyubahiriza benshi ntibavyiga, bapfa kwiga gutwara gusa batize amategeko yo mwibarabara, nico kirashobora gutuma haba amasanganya. Ku giti cawe rero wohanura iki? Nohanura yuko umuntu nimba arinze yiyumvira kuja kuba umushoferi cyangwa gutwara, yo banza kiga amategeko yibarabara, hamaze kuyiga akabona kuja mwibarabara. Nico je numva. Abagenda n'amaguru nabo ni obahanuri? Abagenda n'amaguru nabo ariko bahanura yuko nimba bakirinda kira kintu cyose gishobora gutuma ho bisanganya, nimba ari kugenda uri uraba muri telefone ukabiheba, nimba ari amapano rutiye ukayakurikiza ayuzi, ayo utazi nayo ukagerageza ukabaza ababizi bakabigusigurira. Reka tumushimire Abdul ku kiganiro aduhaye n'umwanya wiwe atanze ku bwa Royal TV Burundi. Tubasaba yuko mubandanya mudukurikirana mu kiganiro umutekano wibarabara. Ni open na urafise gushikiriza icyumviro muri commentaire. Arakoze cyane Abdul. Merci. Nkuko twatanguye ikiganiro cyacu umutekano wibarabara, tugitanguye amasaha abanyeshuri ko barava ku ishuri. Rero twabonye ko twoyagisha abanyeshuri nabone twumve ivyumviro bashikiriza muri kino kiganiro cyacu kijeje kubungabunga ibarabara, mbese no kubungabunga umutekano w'abarinyuramwo. Ni sawa? Ni sawa. Mumeze neza? Yego. Akazina kawe? Nitwa Sierra. Akazina kawe na? Queen Beraka. Beraka? Yego. Okay, muvuye ku ishuri? Yego. Wigahe? Amitation Burundi. Nawe wigahe? Kuri Amitation Burundi. Okay, mwese mwiga hamwe? Muhira ni hehe? Mu Gihosha ku matafari. Okay. Abanyeshuri banje turi kumwe ngaha. Nagomba ndababaze. Mbega iyo muvuye muhira muriko muritegura kuja ku ishuri, murabona ko bari mu gatondo, kandi mu gatondo haba hari imiduga myinshi. Mbega mwitwara gute mwibarabara kugira ngo niwava muhira ushike ku ishuri amahoro, cyangwa uvuye ku ishuri ushike muhira amahoro, witwara gute? Urashobora ukagenda polepole utiruka cyane, naho bawacerewe urashobora kugenda polepole, kuko hari abantu baba batwara abanyeshuri ku ishuri bakagenda baranyaruka cyane gose. Umva rero bisaba yuko ugenda witonda uraba amamodoka kugira ushike amahoro ku ishuri. Nawe uvyitwaramo gute? Ijambere kwanza twirinda kugenda dusamara mibarabara, kuko hari abantu benshi mibarabara bagenda barahura, bagenda bafise amatelefone bakagenda basamara. Urumva bitoye dusaye ko twege tugenda turaraba neza, tukaraba yuko aho hantu hari ikimenyetso yuko abagenewe yuko abantu bahajabukiye, batabisaba rero ko twitonda tukabanza tukaraba izo tumenya kujabuka.
Okay, biramaze gushika mukabona habaye accident swate umunyeshure yagonzwe. ego Byari bitewe niki? nk'ubu hari ahantu haba hagenewe ko imodoka zigenda zica zigabanya vitesse gusa umuntu uca usanga yagiye arihuta aho kumanza kuraba abanyeshure ko bararengana aca asanga aramugonze nkuko nyene niko biba bimeze kandi aba akwiye kumanza kurindira tukarengana akaca usanga agiye arihuta mengo nazi yagiye. Nawe uramaze kubona isanganya swate umunyeshure bamugonze? Ndamaze kwibona nejo baragonze umuntu kandi hari ahantu ku mabarabara usanga bari bimenyetso yuko abanyeshure bajabukira bigaca bisaba rero ko imodoka igenderagenda porepore ariko kubera uwo muntu yari ari kuri telefone atari yitaye kuraba neza ko ari umuntu agira jabuka acara mugongo umunyeshure avuye ku ishuri. None nka wewe nicaye ikintu ubona wohanura nk'abanyeshuri bagenzi bawe kugira ngo iyo bavuye muhira bakaja ku ishuri bashika amahoro kandi bavuye ku ishuri bakaja muhira nahone bashika amahoro? No bahanura yuko bavuye ku ishuri boza barataha nibaje biyumvira kugenda ahandi hantu bakaza baragenda baraba amabarabara ko abantu benshi batwara amamodoka baborewe bakaca basanga barabagonze ko bagenda barasamara bafyinamye ibarabara vyiza mibarabara wo kwitwara neza ko hari abantu benshi bagenda bihuta rero vyiza ucuta porepore kugira ushika amahoro muhira. Nawe ubona wo bahanuri? Okay nanje ico no bahanura niko no barinda nuko no kuguma bagenda barabasamara bakagenda barabiyo bagiye kuko ari abanyeshure kenshi abambera abanyeshure n'abana bakunda mu mabarabara bagenda barafina bagenda bakora ibintu bitandukanye ico tumare badakunda gushikirwa n'impanuka kenshi nuko bakwirinda bakirinda ivyo bintu byose byotuma bagwa mu isanganya gitoromboka. Sawa rero murakoze kuvyumviro vyanyu mugira umunsi mwiza kandi mushika amahoro. Murakoze namye murakoze kukanya muduhaye murakoze cyane mugira umunsi mwiza. Okay namwege murakoze kubona mwatwiyumviriye n'ubuntu gusa twagiriye kuko hari benshi bitakunze yuko bagirirwa ubuntu murakoze n'undi munsi muzo mutwiyumvireko. Sawa sawa. Turacabandanya rero mu kiganiro cacu umutekano w'ibarabara ndahuye n'undi mujene amahoro cyane. Amahoro gose. Murameze neza? Ego na. Ego natwe tumeze neza. Nitwa Bella Shaka umumenyesha makuru w'imbonesha kure Roy TV. Akazina kayo. Je nitwa Sengiyumva Eras. Okay, Sengiyumva Eras. Uno musi turi mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Wariko wirenganira hari vyinshi ubona bibera mu mabarabara. Mbega nivyahe bintu wowe ubona ku giti cawe ati ibi bintu ndiko ndabiraba nkuko ngenda n'amaguru ni ibintu bikunze gutera amasanganya ku mpande zose cyane cyane nk'abashoferi hari gihe nko mu mwanya abantu baba bariko bararengana badashobora kugabanya umuvuduko kintu twabasaba nuko babona ahantu hashobora kurengana abantu bakashobora kugabanya umuvuduko bagenda buke kugira bene gihugu nabo bagende abarengane abariko bagenda n'amaguru. Turabona mu banyonga turabona abatwara imiduga minini imiduga mito amamoto n'amatukutuku. Mbega hagati y'abatwara amatukutuku amamoto n'imiduga nabahe bantu ukunze kubona mu accident umaze kubona yiyadukiza nicaye gisata ubona ati iki kintu aba banyonzi barakunze gutera accident barakunze gukontribuwa mu accident cyane cyane abamahonda nibo bakunda kugenda gose. Uvuze Honda ubisigura? Imoto nibo bavuduka bagenda ku muvuduko mwinshi baranyaruka gose kundi bazaba bariko basiganwa n'abakiya. Turabona yuko hari amasinyo hute canke se utumenyetso twerekana ati aha habiki aha gabanya umuvuduko aha bigenduko mbega ubona vyubahiriza? Oya ntibavyubahiriza cyane oya ni rimwe basi. Nk'akarero turabona ko ngaha hariho sinyare yerekana hari ikimenyetso cerekana ati aha abantu barahajabukira iyo ukunze kuraba mbega biramaze gushika hakabera isanganya ngaha? Birashobora gushika. Biba vyatewe ni n'umuvuduko wa cyane umuntu akagenda yiruka. None nicaye ikintu wowe ku giti cawe wohanura? Tuhanura abagendesha ibintu by'ivyuma yuko bogenda buke bakubahiriza n'abene gihugu bagenda n'amaguru kugira nabo baronka umwidegembyo ukwiye. Mbega abagenda n'amaguru bobo ntago bashobora nabo kuba impamvu yo gutuma habaho impanuka? Birashobora gushika nk'umuntu ari karihuta akagenda bigaca bitubiranira n'imodoka mu nzira ikabimugonze kandi ugashanga n'umushoferi ari kagenda nka buke mu muntu nawe ariko asiganwa n'umwanya ugaca usanga
araciyagira isanganya. Abantu benshi barakunze no gura n'impanuka mu kujabuka. Ni gute umuntu ariko agenda n'amaguru ashobora guteza isanganya mu kujabuka kwiwe? Mu gihe ariko aranyaruka cyane. Mu gihe ajabutse yiruka nk'akarori. Ego yihuta birashobora guhurira n'imodokari canke ikindi cyuma kigendeshwa mwibarabara. Bagashobora kubomana batamubonye. Mbega ni cyahe ikintu uri kugerageza kureba, ni cyahe ikintu ubona wosaba leta canke se woshikiriza kuri nombonesha kure yacu? Twosaba yuko abo bantu bagendesha ivyuma bo kubahiriza amategeko kuko nta muntu aja mwibarabara atazi amategeko. Sawa murakoze cyane. Sawa namwe. Umunsi mwiza. Namwebwe. Sawa. Merci. Sawa. Okay, abantu mwese muko muradukurikirana, ndahuye n'abanyeshure bashobora gushikiza ivyumviro vyabo ku mutekano w'ibarabara. Barava muhira bagiye ku ishure, ashaka kuvuga nti ibibazo mpura navyo ngiye ku ishure swate mwibarabara bemeze uku, mbega icyumviro ciwe ni cyahe, hokogwa iki, impanuro yotanga, icosabwa n'igiki? Yego. Meze neza? Yego. Akazina kawe? Nitwa Aishakiye Alice. Aishakiye Alice, uri umunyeshuri? Yego. Wiga hehe? Kuri Clay Kigoma. Ukaba hehe? Mu Mirango kuri 11. Okay, iyo ugiye ku ishuri kenshi ufata bus cyangwa ugenda n'amaguru? Ngenda n'amaguru. Okay, iyo uri kuragenda uvuye muhira ukabuzi kugomba uce mu barabara nambutiyaje yo mu gatondo, mu mutwe uba wiyumvira iki? Baniyumvira ko nogenda bukebuke kugira nibave bangonga. Okay, bon turageze rero mu gihe ushaka kujabuka ibarabara. Mbega ubigenza gute kugira ngo ujabuke ibarabara ushike aho ushaka gushika mu mutekano? Je murambwira umuntu akanjabotsa hama nkaca njaboka nkaca. Ntushobora kwijabukana? Harege babikunda nkijabukana. Ni ryari ubona ko bidakunda ko wijabukana? Mugihe mbonye hari amabarabara ari imodoka nyinshi. Okay, uramaze kubona haba isanganya mu ibarabara? Yego. Kenshi ubona amasanganya akunze gutegwa n'iki? Bamusanga batwara ivura baborewe cyangwa ukasangana abana babiteye umuduka ikuraza bakaca bajabuka banyaruka. Nukuvuga ageze hajabuka akaca jabuka yiruka. Yego. None nk'abana bajabuka biruka mu ibarabara, wowe nka wewe wobahanura iki? Nababwira ko mu kujabuka niba atavyo bazi bakabwira umuntu akabajabutsa canke niba babizi bakajabuka bitonda. Okay, mbega nta kindi kintu urabona gishobora kuba kiri muri bimwe bitera amasanganya uravye nk'ibintu ubona ugiye ku ishure, ugiye uharuja gusoma? Yego. Warabagutumye? Nivyo ibintu urabona ati ibi bintu ndamaze kubona ko ari ibintu bishobora kuba bitera amasanganya. Ibintu bishobora gutera amasanganya. Wavuze ati hari abatwara imodoka baborewe? Ikindi? Hari n'abajabuka banyaruka. Okay, ni cyahe ikintu rero wewe wosaba canke ni cyahe ikintu wohanura abo bana bagenda biruka mu kujabuka nabo bandi batwara baba bari kuri vola ariko ugasanga banyoye baborewe? Shiza batwara imodoka bari mu vola bagenda banwe inzoga nababwira ati mu gutwara imodoka bakitonda kandi nagiye n'inzoga abantu abanyeshuri nabo bama bajabuka canke abasanzwe bakajabuka ibaba nibazi barajabuka banyaruka niba batavyo bazi bakabwira umuntu akabajabutse niba babizi bakajabuka bitonda kugira ngo ntibabahitane babagonga. Okay, urakoze cyane. Yego namurakoze. Gira umunsi mwiza.